iyi talo nayo urabona yuko ari original naho upfuna gutya urabona yuko vraiment twagerageje mu buryo dushoboye ntabwo twahamagarira abarundi bene wacu ko boduteza imbere n'inkoko zishobora kubika neza ubugari mu gihe umuntu ari kure agasanga buracyashushe Kaze turayishimira cyane kuko imbere yaho twari dufise imigambi umugabo tukabura ingene twishira mu ngiro kubera uburyo buke nuko nyene abarundi usanga baratwawe hanini n'ivyabo mu makungu badakunda akiwacu ubundi ibi birato by'iwacu geranije na biga biva muri Kenya ibi nivyo bifise karite cyane kuko nk'uyu mugozi kiretse umucanwa wonyene niwo woshobora kuwuca namenyo y'imbeba ntiyoshikirwa ngo ashobore kugica twaje mu kuriro ry'ugwaruka cyane cyane gwafashwe mu mugongo n'umugambi Kaze imigambi yo kwiteza imbere twashoboye kuzana ama echantion y'ibikeyi mu byo dusanzwe dukora twazanye imipira twazanye utunapata bukama ko gushiriza ku meza twazanye inkofero twazanye udupira tw'abana twazanye amashikafu yo mwizosi murabona ko turi mu gihe cy'imvura twazanye n'ama echarpe y'abana b'abakobwa twazanye n'inkoko zishobora kubika neza ubugari mu gihe umuntu ari kure agasanga buracyashushe twazanye n'utundi tuntu dufasha muri dekoro tubuye kandi dufite izaje ndende urashobora kudukoresha muri bage batambi batambika irundi cyane tukabona isupla twazanye n'ibirato kandi bikozwe mu runyuzi ahanini murabona yuko ibintu byacu dukora dushira imbere urunyuzi Kaze turayishimira cyane kuko imbere yaho twari dufise imigambi umugabo tukabura ingene twishira mu ngiro kubera uburyo buke kuko nk'imubona ngaha hari ibikorwa n'imashini natwe ubwo ntazo twari dufise ariko ku bwa Kaze ubu turazifise komsa ibikorwa biranyaruka umuntu agwaye komande imara umwanya mutoyi par rapport igihe tutari bwazironke umupira biravana ukuze bikoze mu mashine kuko ça dépend du choix y'umupira kuko arashobora kuvuga ati shaka umupira ujishishijwe intoki n'uwundi ashobora kuvuga ati shaka umupira ujishishijwe imashini ni kuvuga umunyaruka cyane n'uw'imashini umupira w'imashini w'umuntu akuze urashobora kujishwa mu masaha 3 ariko ashimye yuko tuwujisha nakamubona iyi projet no kuvuga n'amaboko tuwujisha iminsi 5 kubisanzwe aya maboko y'iwacu niyo asohora umupira umeze neza usibye ko gusa bimara umwanya munini par rapport y'ujishishijwe imashini yego akamo twobatera nuko boreka konona amatike bonona uburyo bwabo barinda kujabuka imbibe yuko no ngaha mu Burundi wacu dushoboye baronsa kira kintu cyose bifuza n'ubu turi mu gihe cy'imvura ntawo kwicwa n'akabeho ku rugerwa rwo rwose no kuvuga guhera ku mwana ukuze umutama n'umutamakazi no kuvuga ku nzego zose icyo bifuza cyose cyo shobora kubafasha mu gihe cy'imbeho turimo mwino minsi birahari ku bwabo kandi turiteguye kubakira yego cyane nuko nyene abarundi usanga baratwawe hanini n'ivyabo mu makungu badakunda akiwacu ubundi ibi birato by'iwacu geranije na biga biva muri Kenya ibi nivyo bifise karite cyane kuko nk'uyu mugozi kiretse umucanwa wonyene niwo woshobora kuwuca namenyo y'imbeba ntiyoshikirwa ngo ashobore kugica iyi talo nayo urabona yuko ari original naho upfuna gutya urabona yuko vraiment twagerageje mu buryo dushoboye ntabwo twahamagarira abarundi bene wacu ko boduteza imbere bakareka kuza baraja mu makungu komsa natwe dutera imbere kandi dutezanye imbere mu gihugu kubo dukenera rero dukorera mu ntara ya Gitega muri capitale politique neza na neza hepfo y'isoko nkuru ya Gitega en face ya banki ya CCM turabana n'isoko y'inkoko kubokenera
utazimira cyane botora nimero za telefone ikora kuri WhatsApp no kuri appel isanzwe ni 79 553 026 79 553 026 79 55 30 26 murahawe ikaze mwese murakoze.